turabaramukije twongera kandi tunabana ikaze mwebwe mwese mukunda ibiganiro by'abagorozi amahoro y'Imana bane namwe. Kuri uno munsi tugiye kuganira akamaro k'ijambo ry'Imana. Ubwa mbere mu gitabo ca Petero wa kabiri igice ca mbere umurongo wa 19 kugeza 21 hatubwira yuko ijambo ry'Imana ritazanye no kugomba k'umuntu, abantu bavuga ijambo barongowe na mpwemu yera. Iri jambo ry'Imana ca kabiri niryo ryaturemye, niryo ritubeshejeho, byanditse mu gitabo ca Zaburi igice ca 33 umurongo wa 6 kugeza ku 10. Ijambo ry'Imana kandi ni inkota, n'Abaheburayo 4 umurongo wa 12 hamwe n'Abaefeso 6 umurongo wa 17, niryo ridufasha kuzimya imyanti ya wa mubi canke satani. Ikindi naco ijambo ry'Imana n'umuriro kandi ni inyundo, byanditse mu gitabo ca Yeremiya 23 umurongo wa 29, kandi ijambo ry'Imana ni itara rimurikira ibirenge vyacu nk'uko byanditse mu gitabo ca Zaburi igice ca 119 umurongo wa 105. Iri jambo ry'Imana iyo rishizwe mu bikorwa nk'uko byanditse mu gitabo ca Matayo 7 umurongo wa 24 rituma rifise ubumaro bwinshi butandukanye, nk'uko kandi tubisoma mu gitabo ca Timoteyo wa kabiri igice ca 3 umurongo wa 16 aho handitse hatubwira hati ivyanditswe byose vyahumetswe n'Imana kandi bigira ikimazi co kwigisha umuntu no kumuhana no kumutunganya no kumutoza indero nziza mu kugororoka. Kubw'ivyo rifise utumaro twagutse turi mu mice nk'itatu ikomeye. Ubwa mbere rireza, ni Yohana 17 umurongo wa 17, uberesha ukuri, ijambo ryawe n'iryo kuri rituma tubana n'Imana amahoro. Riratunganya, ritera kugororoka, byanditse muri Mika igice cawo ca 6 umurongo wa 8, bigatuma tubana n'abandi amahoro. Ica gatatu riratanga ubwenge, bigatuma natwe twigirira akamaro, ukaronka icubahiro, ukagira n'amagara meza. Niko kamaro k'ijambo ry'Imana. Vyongeye iri jambo ry'Imana iyo rigeze mu muryango rikuraho ibinyoma, ubunebwe, kwisuzugura no gusuma. Iyo rigeze mu mugabo rikutuma akunda umugore, akagaburira abatunze, akigisha abantu, akaba n'umuherezi, agashiraho n'amategeko. Iyo rigeze mu mugore bituma yubaha umugabo canke akita ku byo akunda, kugaburira umugabo akazinduka kare. Ikindi naco guha udukorwa abana biwe mu burezi. Ikindi naco bituma aziganya, akiziganiriza. Iyo rigeze ku bakoresha n'ababosi bituma batagiragagura abakozi, bakabahemba ku gihe, kuko kirazira kurarana ingero y'umukozi. Iyo rigeze ku bakoreshwa nabo bituma bubaha ababosi babo, abakoresha bakamenya kubaha no kuba bizigirwa mu kazi, kandi ntibabe abantu b'abacangiro gusa bazi ko bakorera ingero gusa. Ikindi naco iyo rigeze mu bana rituma bubaha abavyeyi babo, kurinda icubahiro cabo, kubasindagiza bageze mu zabukuru. Iyo rigeze cane cane ijambo ry'Imana kuba komeye, abami n'abatwara ibihugu bamenya neza yuko ingoma zose ziva ku Mana, kandi kwihanga canke igihugu gikomezwa n'ubugororotsi. Kandi iyo rigeze ku basirikare n'abapolisi rituma biga kutarenganya, kandi rikabigisha kubunga n'ingero. Iyo rigeze ku badandaza naho ribatera kwirinda kubesha, bagakoresha umunzane neza. Iyo ibidandazo vyabo bifise inenge bakabwira abakiriya canke abaje kugura yuko bifise inenge, kugira ngo bakiranuke bagororoke ku Mana hamwe no kuri abo bakiriya babo. Reka Imana nyine amahoro iduhe gukunda ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu.